Uburyo budufasha kugaruka ku Mukama ni butatu. Bwa mbere no kwisonzesha, bwa kabiri kwigaya no kwirega, bwa gatatu no gukora ibikorwa vy'ubutungane n'urukundo. Ubwa mbere kwisonzesha, Imana yatumye umuhanuzi Yoeli kubitumirira abantu bose. Nimuvugirize inzamba muri Siyoni, mutangaze ukwisonzesha, muhamagara ikoraniro, mukoranye igihugu, muhamagaze inama, mutororokanye abatama, mukoranye abana bato bato nabo nyene bakiri kwibere bisonzeshe. Ikoraniro ryo gutumira abantu bose kwisonzesha, nabo nyene bakiri kwibere. Umugabo akiri mu nkinga nasohoke, abageni bavuze ngo bari mu nkinga ni irya minsi bagize mariage. Aho rero baba bari mu nkinga, umugabo akiri mu nkinga nasohoke, umugore nawe nyene nave mu nkinga. Abasaseredoti be basuka Umukama nibaririre hagati y'uruhimbi n'intangaro, bavuge bati giriye ikigongo igihugu cawe Mukama, iragi ryawe nturi habari maramaza, ibihugu ngo vyitwengere. Mbe mu bihugu ni kuki bovuga ngo mbe Imana yabo irihe? Ugutangaza kwisonzesha Imana yategetse ko bimenyesha bose. Mu mwaka w'1973 abepiskopi b'Eklezia Gatolika b'u Rwanda n'u Burundi bisunze ivyashinzwe na Papa Paulo wa gatandatu, barashinze ingingo n'inyifato abakristo bokurikiza mu gihe c'ikarema. Babuze aya majambo akurikira bati: abakristo bose baba bato canka bakuze. Muravyumva? Abakristo bose baba bato canka bakuze, aboro canka abatunzi, babwirizwa kumenya ko kubera ibatisimu bahawe n'inkuru nziza bemeye kugendera, Imana ibabwiriza bose kwihana. Ibyo bisigura ko umukristo wese abwirizwa kwanka rwose igicumuro, kurwanya ingeso mbi ziwe, kugaruka ku Mana urudahengeshanya. Uko kwihana ku mutima nako kugategerezwa kujana n'ibikorwa biboneka canke biraba umubiri wiwe. Ibyo navyo ibikorwa biboneka canke biseruka inyuma canke bijana no guhana umubiri wiwe nibihe? Barabidondaguye bimwe bimwe: kugendera, kuraba no gutabara abagwaye, abapfunzwe n'abagowe, kubunguruza tubajana kwa muganga, tubajana gusenga canke tuja kubasabira amasakaramentu, kuziganya udufaranga two gutabara abagowe, abarushwa canke gufasha aboro n'ibimuga, gufasha kubakira akazu canke guha ikivi abatama n'abatamakazi, kuja mu misa hagati mu ndwi. Kuba Imana hoho murumva n'itegeko. Guhabwa penetensiya. Penetensiya murazi ico arico? Hariho abatazi ico arico, biyumvira ngo n'umuntu. Penetensiya ni sakramenti ry'ikigongwe. Guhabwa isakramenti ry'ikigongwe, gusenga mu muryango, ni ukuvuga gukomeza igisebe cyo mu nzu, guhabwa inyigisho. Murabona ko mu gihe cy'ikarema batumira abakristo bose guhabwa inyigisho, burya ni itegeko. Nico gituma bavyandika no kw'ikete ry'ubukristo. Kandi utagize inyigisho z'ikarema mu bisanzwe aba yacumuye, ukaba yarenze itegeko ry'Eklezia. Kandi ntihagire uwuca agira ngo ndahiriwe jewe ubu ndazironse ndahejeje. Oya, mw'iparuwasi y'iwanyu utegerezwa kuja kuzironka. Hanyuma mu gihe c'ikarema cane cane ko twavuze ukwisonzesha ku bantu bose gushika no ku mwana ari kwibera. None uko kwisonzesha twokugira gute? Mumenye ko ukwisonzesha kuri kune, kuko iyo tuvuze ukwisonzesha abantu benshi baca babona ukudafungura. Ubwa mbere bwobwo ukwisonzesha bimaze iki? Akamaro kavyo nakahe? Ukwisonzesha bifise intumbero zitatu. Ica mbere ni ugucuvya ingeso mbi, ingeso mbi y'umunoho. Ica kabiri ni ugukabura ubwenge. Ica gatatu ni ukugira ngo dusabikanye n'abantu. Nico gituma twisonzesha ku mubiri, gucuvya ingeso mbi, kuko hariho abantu b'umunoho mwinshi baguma barya umwanya wose. Ngaho iwacu ntibikunda kuboneka, mugabo mu bihugu biteye imbere umuntu arabibona. Hari n'abaguma barya no mw'isengero umwanya wose, batariko barasinzira, baba bariko bararya. Abarundi nabo abatari bake batariko barasinzira, baba bariko baranywa. Ukwisonzesha rero ni igihe cyo gucuvya ingeso mbi y'umunoho, kugira ngo umuntu atsinde iyo mpengamiro y'ukwama arondera kuguma arya canke kugumanywa umwanya wose, kuko iyo ni ingeso mbi.
ivyo ni ibintu vy'isiha gusa.